Oui, allo. Tugomba rero utubwire rero ivyo birori ukuntu vyagenze, uwo mu diaspora ukuntu yashitse hiwanyu kweri n'indege akagwa ku kibuga c'umupira ahantu hateye hari n'ubwatsi. Ni ukuvuga yaravuye hanze Mm. arashika kuba ikibuga Mm. c'umupira w'amaguru Mhm. hama bamwakira nyene nk'uko atashe muhira Ego. yani ubwo se tubana yahisaze nyene aragugumwa yani twazamana amagambo masore Hey. yani ibintu biri kuba sawa sana. Vyari bimeze neza. Mbega iyo muvuze kugogomwa muba muvuze ngo iki? Kubera ko urwo rurimi rwanyu rwo hiyo mu Rutana. Yani kugogomwa no kugenda. Kugenda. Reka ndababazi mbega ba mama. Yani ngamvyemya. Yani kugogomwa kugenda. Vyagenze ntyo. Ashiko ururimi namwe ruranyica da. None yari yabateguje ati inzoza kubagendera umunsi kanaka kumbura canke mwabonye indege iza nyene hamiragwa mutari mumwiteze. Yo bro. Meze neza hiyo mu Rutana. Mu Rutana hiyo muhamuzi kumbure ni ruriya rurimi bagwita gute igiha. Gusa ikibazo nuko ndi mu bantu benshi biramurwa. Iyo ya turakumva ariko. Ikibazo ndi mu bantu benshi. Iyo ariko oya tuko turakumva nakavubu none. Mu Rutana ngo muheruka kugendegwa n'indege umudiaspora yaje hiyo n'indege aje kubaramutsa. Yego nivyo. Vyagenze gute indege yahashitse gute? Ubundi nyene turi kumwe n'abantu barase kwemera yuko hoje umuntu ku gatumba agashika n'indege kumbura akavuga ati jewe nje kuramutsa biwacu nururutse indege ku gatumba ku bwatsi kuri tere kumbure abana bakiniramo umupira. Allo? 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 Oui, allo. Tugomba rero utubwire rero ivyo birori ukuntu vyagenze, uwo mu diaspora ukuntu yashitse hiwanyu kweri n'indege akagwa ku kibuga c'umupira ahantu hateye hari n'ubwatsi. Ni ukuvuga yaravuye hanze arashika kuba ikibuga c'umupira w'amaguru hama bamwakira nyene nk'uko atashe muhira. Ego. Yani ubwo se tubana yahisaze nyene aragugumwa yani twazamana amagambo masore. Yani ibintu biri kuba sawa sana. Vyari bimeze neza. Mbega iyo muvuze kugogomwa muba muvuze ngo iki? Kubera ko urwo rurimi rwanyu rwo hiyo mu Rutana. Yani kugogomwa no kugenda. Kugenda. Reka ndababazi mbega ba mama. Yani ngamvyemya. Yani kugogomwa kugenda. Vyagenze ntyo. Ashiko ururimi namwe ruranyica da. None yari yabateguje ati inzoza kubagendera umunsi kanaka kumbura canke mwabonye indege iza nyene hamiragwa mutari mumwiteze. Wapi magambo make nka jewe twari dusanzwe tuvugana bari mazige nanje mvuye hanze. Ubwo kuvuga yatire gahunda asanzwe ndayizi. Ayo n'amagambo masore niko mubivuga hiyo iwanyu mu Rutana. Yani mwamba sino guhenda n'ibyo. Aba mama bari bahari ntibakangutswe canke ngo biruke babonye ikintu kivuye mu kirere kigwa hasi kumbure indege nibake bamaze kuyibona kumbure iri hasi. Baba mama kuko n'abana abantu benshi barigutse baraguhumura. Ibintu nk'ivyo nyine ibintu batamenyere nawe utavyo.
ubundi yaraje kuraba bande canke yaraje kuraba umuryango kumbura asanzwe avukamo. baraje kuraba umuryango wacu. Iriya mipanga kumbure hajya indege igomba itangure kuguruka, hari ukuntu itangura kuzungurutsa ijya mipanga imiyaga kumbure umuyaga ukaba mwinshi cyane, abana ba mama kumbura abapapa batari bwabona indege babyifashe mu gute? Ukuvuga bahise birukana n'ubundi none nawe ko washatse kundi gishika baciye biruka kubera utanze yuko ari abantu ibintu bitamenyereye kuva basanzwe bakina umupira. mumuravye kumbure agishika aho hantu indege irashitse kuri kiya hajya ahantu hateye ubwatsi, indege ya kajugujugu ngira ngo abazizi ubwoko sinzi yuko biba ari kajugujugu, akihashika ntabwo kumbure ariko arabagana ariko arabegera mwagize akantu ko kumutinya? Yaranze nubwo ngubwo se nkuko jewe nisanzwe ndabimenyereye ntabwo natinye, ariko ku batabyimenyereyeho nyine bahise batinya rwose bariruka, abandi barinyegeza ibintu ari n'abinyegeje kumbure batamenyereye. Iyo habaye ikintu umuntu atamenyereye benshi baragira ubwoba bakiruka bakinyegeza, ariko nkasanzwe ndabimenyereye ibyo naco byantwaye. ubu mwiyumva gute kubona mwaragendewe n'indege ku Gatumba encore? Urumva yabaye amateka mu ntara iwacu. Abanyakayanza nibo bari badufise ngo twebwe ngo umunyakayanza kumbure ngo yaguze indege, Igitega ngo ewana ngo hari umunyagitega ngo yakoze indege, ariko ubu namwe amateka rutayandi kumbure kugenderwa ku Gatumba, apana mu gisagara, ku Gatumba kabisa. Ibyo mu Kayanza je navyo nzi ariko ubwo byo bimbatse. Reka kumbure tugaruke kubera ko ndiko mvugira abantu kumbure bari bafise amaziko ati eske nivyo vy'ukuri indege yarashitse ku Gatumba apana mu Rutana Centre? Ku Gatumba kabisa indege irahashika, ari umu diaspora yagiye kugendera abiwabo. Shaka rero bampera umuco ati ebana nivyo ivyo bintu nivyo kabisa indege yaratugende. Wanambwiye yuko akihashika hari nabinyegeje. Umuco ugomba nakubwiye ko indege yahaguye ikava ku Gatumba ahantu hari ikibuga cy'umupira w'intuza mu kw'amaguru. Abantu bo ku mutumba wa Matutu ngira ngo nubu baracabibona nk'indoto kumbura, hari n'abakibirota ndibaza nubu. Abantu nitwagira kuko usanzwe bizi kandi bidutahura kumwe. Nuko ari ko bose benshi byarabatakaje. Mbega abo bantu kumbure yaraje kuramutsa uwo muryango wabo ubu mu kibano babafata nka gute kumbure kubona uwiwabo yaraje kubagendera n'indege, ntabatume ko basingwa iyo ndege ipfumigwa nk'Igitega canke ariko igashika nyene ku Gatumba ku kibuga c'umupira w'amaguru abana bakinira ko hari hameze kumbure n'utwatsi twasukuna. Mwamba mwamba Allo Vyaravuzwe hirya no hino kumburi imbuga ngurukana bumenyi zitandukanye zirakurikirana iyi nkuru, noneho muba mubizi ko biba bigoye gupostinga inkuru kumbure utaperereje canke ngo wumve ko ariyo. Nanje nk'umusatirizi mba ndahari kugira ngo mbeshuze canke ntohoze canke shishoze, ni naco gituma nahise ndondera umwe wo ku mutumba wa Matutu, imwe mu mitumba noneho igize intara nziza ya Rutana. Agira ati reka ndamusatire ndamutelefone, yarahari kuri uwo munsi yarahari aho iyo ndege kumbure iri mu bwoko bwa hariya anye ni kajugujugu, aho yashika kumbure ikagwa mu kibuga c'umupira w'amaguru neza na neza, aho mubona ko amafoto yagiye rapostingwa ku ma platform kumbure agiye atandukanye, bagiye murabibona ku ma page ya Facebook agiye atandukanye, aho no kubwira ko iyi nkuru yabiciye biracika ku mbuga zitandukanye. Bavuga ati vy'ukuri mu diaspora yashitse iwabo ku Gatumba n'indege kumbure arayimanura buke buke yitonze, ashitse kuramutsa abiwabo noneho ku Gatumba. Aho no kubwira yuko aho ari muri zone Gitaba, imwe mu mazone noneho kumbure igize intara ya Rutana. Aha nkakubwira ko
hari anya mu Gitaba, muri Gitaba ndakeka ko abatazi mu Gitaba uba uvuye Rutana centre noneho kw'ikaburimbi rimanuka i Bujumbura n'iriduga i Gitega, ariko hakaba hari muri zone Matutu. Aho rero uwo mu diaspora nukuvuga ko kuri uwo munsi nyene yashika abantu kumbure bari kuwo mutumba nkuko uyu muvandimwe duhejeje kuvugana kuri telefone yariko atubwira ingene bakibona indege iri mu kirere bagiye babona indege imanuka bukebuke, bamwe barirukanga abandi kumbure baragwa igihumure ati kumbure n'izuba rikorotse biba bigoye cane. Ndababwire ko no ngaha mu gisagara ca Gitega iyo abaparakomando bariko baramanuka mu ndege biba ibirori bimwe bidasanzwe, noneho kumbure abantu benshi isinzi bakaza kurorera. Iyumvire rero ku Gatumba, hari anya ku Gatumba hari umwana ababona indege kumbure mu mafilme, indege arayibonye iciye ku Gatumba iwabo, hanyuma hambavu yo kuyibona iciye ku Gatumba iwabo iramanutse bukebuke, iriko iramanuka hari anya hari igihe aho hantu yariko iramanukira hoba hari abana kumburi barakangutswe kuko bibaza ati eske rye n'izuba rimanutse, rye n'izuba rikorotse, nkuko mwumvise ko n'abapapa kumbure bana bakangutswe n'abaravye ngira ngo bahari bariko babona ikintu kimanuka kiva mu kirere, mu nyuma indege birangira iguye hasi. Umwe yaragiye aregera kumbure mugenzi we abonye yegereye, uwundi aregera ati kumbure ca kintu rikimuriye, reka nanje negere ndabe ico kintu abakivamwo. Niko bagwirana barashengera nkuko mwagiye murabibona ku mbuga zitandukanye ngurukana bumenyi nka Facebook cane, aho iyo ndege bagiye barayifotora kumbure n'abene gihugu baje gushengera, noneho banashengereye bariko bararaba uko uyo mu diaspora yamanutse bukebuke amanura indege bukebuke kumbure agana hasi kugira ngo aramutse famiye yiwe kumbure n'abagenzi bakubanye canke bahoze bagendana. Reka rero nanje nk'umusatirizi ndakubwire ko mba ndahari kugira ngo mbe update nkuko namaze iminsi ndababwira ati muri iyi minsi ndiko turakora neza kuko hari ibintu bimwe turiko turahindura n'ibindi kumbure turiko turongeramwo kugira ngo tuzobandanye tubaryohera, ariko muba mubizi ko kumbure ko ntaryama canke ngo sinzire namandi update kugira ngo ndabashikire aha canke hariya. Ariko kandi wewe munyarutana reka ndagukeze kuko intara yanyu kumbure yaratumye ishika canke hariya na cane muri Gitaba muri zone Matutu. Ariko kandi reka ndabibutse ko wowe unkurikirana canke ukunda uko ndabakorera akazi kose utarafyonda handitse sabone canke subscribe bikore, kubera ko mu gihe dukora akazi tukabona ko tuko turakora kumbure tutirorera biduha inguvu n'ishaka zo kugushikira aha canke hariya kugira ngo tubandanye tuba update. Ariko kandi ndakwibutsa ko wewe ukora business kanaka canke wewe ufise ico ukora, aha ndavuga aba artist, abaririmbyi, abandi bantu kumbure butubwenegene bashobora kubeshwaho n'impano zabo, tuba tuhari kugira ngo tubafashe kuduza impano zanyu noneho no kubatangariza business zanyu. Hari anye musi y'ikiganiro murabona ko nimero kumbure mushobora kuturonderako kugira ngo dukorane, muba mubizi ko nimwe ba boss bacu, mutahari tuba tuhari. Reka ndababwire ko ndabakunda cane, aho nababwira ko vuba cane ngiye kugarukana umurindi narindi ko imbere yuko kumbure tugiye gukemura muri bimwe kumbure vyari kumbure bituri imbere kugira ngo dukore nkuko twari, noneho tugaruke kuri wa murindi kumbure twariko.